ndamubaza okay ndamubaza basi urashobora kugenda kuri YouTube yanje ukambwira ati Charon sinshaka kuririmba nkuko waririmbye muri indirimbo kanaka kwako yaguma ambwira ngo sinzane ibintu byo wanje byo kuririmba kutari ngukuraha nkamubaze none basi ndirimba gute urashobora kugenda ni G-Fine naririmbye nabi ni Vacances d'amour naririmbye nabi aha nawe nyene sindavuga party ya Joel muga Joel butwanye neza I hope ko nawe nyene azogira modification namusavye kugira tubane mu mahoro indirimbo isohoke neza nyimbi zosohoka canke izoja mu butungane at this point I don't even know dog Kenny Keshate araruta izina kure niyo YM Kenny Keshate indirimbo ya jewe nawe yonshikana kure kurusha indirimbo ya YM kure cyane gose ntabwo ndiko ndabeginga nta kintu na kimwe ndiko ndabeginga ko kumbwira ngo jewe fate video nifate video ngo ndagusaba ikigongwe jewe Charon n'ibintu uri kurankorera naragukoreye facture igomba kwababa imiliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi ayo n'amafaranga ari hafi $1,000 cagiye muri audio Banambwira Charon turagukunda cyane vraiment nukuri turashaka kuririmbana nawe ndababwiye ati jewe nanje ndabishaka mugabo je ibintu byo gusubira mu muziki right now numva atavyo noshobora like tuvyihoze ibiki n'ibiki hanyuma kameme maravuko yaha you know reka tubikore we dusanzwe duhuza ibiki je Charon ndiyize Charon ndahara muga ndahariye umuntu yamhari Charon jewe sinzi guhariye umuntu bwa mbere kuko ko niyo mpari umuntu bwa mbere ndamusaba ikigongwe nta kintu kimwe yigeze avuga do sérieux mugabo petit byo na ya envie yo gutamba base bagirane bashira ku ruhande urumva bachi bashira ku ruhande baravuga ati reka tugire burya ay video ubwo urumva ni video itanguye induru. Hey guys, murakomeye ko amajambo atanguye kubura mabumera kurira oya simera kukurira nawe mwera mukuyaga muraho murakomeye taje kuri aka gacano kanyu ndabazaniye amarira yanjye ndaje kurira hama namwe mu mpoze pe no munsi w'amarira avyumva Charon aragandaye ukuri Charon aragandaye kandi aragandaye agandariye n'abandi cyane. Hi lovely, I'm Sava urakomeye ni sawa jewe kweri si sawa nuhinda babaye kandi ndabimaranye igihe byatanguye nyene jewe vraiment nibaza ko ari ibintu genre a joke right kuko like sinzi ko mwe muragira igihe mushobora kuba muko murakora ikintu sivyo like muzi nyene ko ari ikintu ca bien kandi abantu vraiment muko muragikorana bakabona ko ari ikintu ca bien wowe gashiramwo energy yawe yose ukagira nawe part yawe ukaba sérieux nawe akora part yabo hama ukazibona à la fin ibintu vyagenze neza ukazibona batanga kugirane batanga kugigenzako right ndamaze en tout cas nk'ikintu ca plus d'une semaine I'm not gonna lie ego isomene irarenze ku munsi ndiko ndarira like ndavyuka mu gatondo nkarira ejo it was even worse yesterday c'était pire cause ejo byarase ko nkora nakazi ndabanze ndasondarira ndavuga what the hell is going on kugira umutima mubi ukagira umutima mubi wa umutima wuzuye ikibi umutima wuzuye ikibi abarundi tra office
abarundi sometimes turi abana babi kandi tukaba abana babi no ku bantu batatubereye abana babi. Je Charon ndiyizi Charon ndahara mbwa ndahariye umuntu yamhariye. Charon jewe sinzi guhariye umuntu bwa mbere kuko yako niyo mpariye umuntu bwa mbere ndamusaba ikigongwe. Uravyumva ndaza vuma nkavuga ati sha narahimutse pe narahimutse. Amajoro naraye iminsi nasivye akazi urugendo nafashe kugira indirimbo yitwa nzogerageza ishobora gukorwa. It was a song yari indirimbo kari nk'akabebe kanje arumva nzogerageza like it was my baby. Eka ndababwira ikintu kimwe like jewe ndi umuntu ikintu cyitwa umuziki nayo narahevye. Just nigeze mu muziki kwana ntawukunda. I love music. Ndakunda kuri guys. Nyimba ari ikintu nshobora gukora umunsi wose nako ndaruhana ikintu like no kuririmba. Ndi umuntu mu buzima like jinda nababazwa nababazwa mbere n'abantu banava no muri entertainment nashaka. Ngende umuntu like I don't know, sinzi ko ndi stupid ou naive basi sivyo. Sinzi ko ndi stupid canke ndi naive mugabo jewe ndi wa muntu like sinzi gukora ikintu kitama amahoro canke ngo kwisemba cyangwa uvuge ngo jengo like sinzi gukunda umuntu ngo ndamukundi ikintu. I don't know that. Jewe nyimba ndagukunda nyimba ndakwanga nta bintu byo like nta bintu byo hagati. I don't know like jewe urandekonera hama nkagenda nyimba wibaza yuko gukunda like umengo hari ico binyinjiriza. I do not love by force. Sinkunda umuntu ku nguvu canke ngo nuko ndamurindiriye ikintu. Nta kintu na kimwe nshaka gukundira umuntu kugira ndamuguma iruhande ngo agiye kuma ikintu na kimwe. Oya. Jewe ninahevye umuziki uko mwese mwayibonye nari maze umwaka ndiko ndakora hanyuma ibyo bintu vya We Love Music birashika bishigamije gusohora indirimbo kandi ko nitegwa gusohora iyindi hama
twari ko turanategura n'izindi projet byari normal. Hama then la meuf Davina aratangura aranyasela ki hama bigebo birasohoka. Bigebo bimaze gusohoka jewe vraiment I'm not gonna lie, jewe narumvise ngomba gusara. Basha nukuri narumvise ngomba gusara. Abantu sinzi like naravuze nti ko ndaruta. Ndavuga ndiko ingetonye I'm lost. How jewe no munsi by the reason why we love music ya samples. Sivyo? Change why shobora kuronka amamenase kubera we love music. We love music jewe n'abantu negereye ndafasha kubera ko ibi situation bari ko barabamwo nukuri nta ni jewe nk'umuntu yabakunda jewe sinari ndyohewe sivyo nari umufana nk'abandi bafana bose basanzwe jewe nukuri ndakunda umuziki because ndakunda umuziki sivyo I don't know why muganyene ndayikunda gukunda ndabona ahantu bari imbere ya parquet ndavuga abana bako barabarenganya ikintu cyanye nari nkeneye c'était que nukuri we love music wasaba kuririmba. I did it nukuri narabikoze barasoba baririmba bararonka basi niyo permission dibi arabareka bararirimba jewe baranampariye ndihorera ndareka kubibwira na dibi kuko dibi yari yambwiye ati ndagusabye basi niyo banka uzocumbwira amajenzo menya ivyo kungene bimeze. We love music barasuzugura barabandanya jana ndihorera ndavuga ati jewe kids my purpose basi kwa ruko we love music iswa mu muziki right basubiyeyo Bana mugabo kuri social media ibitutsi hariya nariya ndavuga harabuze basi numwe basi umwe muri bo basi ananyita bana telefone ngo tuvugane basi ndamubaza ati what the fuck is going on umwe basi okay basi umwe ko bose nabahamaga umwe basi muri bo umwe wonyene muri bo wambaye atanga kumuraga we yabaye ghost ntacu ndihorera ubuzima burabandanya ndavuga ati you know what I'm done with music nyimba izarizo buzz abantu bakora kugira babandanye like I don't know how to work muri noise ndavuga ati at least like they should be supporting me right now because I'm going through this because of them. Mugihe nabo jewe ikintu cyanye cyatumye tumenyana nabo cyatumye ndabafasha ko ari kugira just ndabafasha ndabasubize kuririmba ndabakuri imbere ya pake kuya ko bijye bintu byari bibabaje right. But none of them yagurutse basi ndigwanira ndabipambanira ndavuga you know what ibintu ndashaka kubisarira. Ubuzima burabandanya je umuziki vraiment nawe hevye completely atagiye bara nambye n'umuziki jewe sinibona ko one day no so no muziki nari nabihevye like I was done with music. I was freaking done ubwo bustare uri mu muziki je nari nabihevye ama movie nari ifise yari yaragiye muri stock fiza ama movie shika nko kurindwi zaragiye muri stock because sinari shaka gusohorera mu nduru jewe sinzi gukora ikintu mu nduru. I don't know how to do that shit. Mugabo quand sinigeze mva around abantu bakora umuziki naragumye around abantu bakora umuziki akoma bambwira subira mu muziki ndavuga oya je numva ntari ready kugira ne gusubira muri music. Mugabo ndavuga let me think about it ndatangura psychologiquement ndagerageza nyene gutangwa nyene kuza ndagira ndabishiramwe nyene mvuga ati reka basi niyakuraje nkore basi indirimbo basi imwe sivyo hanyuma ndabuka ngene bigenda hama nkora yindi ya kabiri n'indi ya gatatu. Mugabo ndavuga ati naho nyene
Bana nsubiyeyo muri ese nirindi induru zose zishoboka kuko nyimba ari ikintu ca mbere nari nahagaritse jewe nari nabonye ko abantu aba producer par exemple mu Burundi baragorana uravyumva. Hanyuma ndavuga ati jewe reka ndeke gukorana n'aba producer mu Burundi kuko umuproducer mu Burundi uramuha igikorwa akazokiguha nk'inyuma y'umwaka. Jewe nari maze gushwana na Dalabit ko indirimbo zanje zibiri atigeze amakanda arizo nari nahereye ko arizo stock nari mfise. Hanyuma ngarutse mu Burundi ndavuga ati reka nce mu Rwanda nkora indirimbo nka zibiri za security hama ngende mu Burundi nkore n'izindi, which I did. Mu Burundi mu Rwanda naragiye ndakora indirimbo narisohoye yitwa Sake of Love. Hariho n'indi ndirimbo nakoranye n'umu artiste yitwa Kenike Shat, iyo ndirimbo ntirasohoka. Kandi ico gihe ivyo biboro vya We Love Music biba jewe nagira sohora iyo ndirimbo ya jewe na Kenike Shat. Mugaci ndabiheba ndavuga ati jewe numva mu mutwe ndushe ku buryo no like numva no ryoherwa iyi ndirimbo uravyumva. So just ndamubwira hinge gatonya banzi nyene psychologiquement nitegure. Arambwira sawa nta kibazo, take your time. Hanyuma bombora ubu rero umva jena navuze ati ubu rero ndabona yuko uye vraiment sinoreka guha quand même ibintu abantu beko baransaba, abantu baguma basubira mu muziki. Vraiment turagukumbuye vyihoze ababono bihoze induru ntizizohaba mugabo jewe ndabijamo mvuga ati ngira ngeze basi gukorana abantu basi twumvikana abajama banje gahoro you know kugira ndeke kugirane ni focusing more on the music kurusha novuga gute kurusha izo beef uravyumva. Hanyuma jewe narisanzwe ndumugenzi wa Muzik n'abantu tuvugana régulièrement vraiment n'abantu MTN ndabakunda cyane hano mwese hano muri Imana ibayetegira. barambwira Charon turagukunda cyane vraiment n'ukuri turashaka kuririmbana nawe. Ndababwira ati jewe nanje ndabishaka mugabo je ibintu byo gusubira mu muziki right now numva atavyo noshobora like tuvyihoze ibiki. Hanyuma quand même maravuko yaha you know reka tubikore we dusanzwe duhuza ibiki dukore nyine igikorwa hanyuma turabikivamo. Ndababwira okay nta kibazo mugabo in the meantime before ko dukora nzogerageza jewe hari donc twari dusanzwe nyine turabagenzi tuvugana nabo biki nyene by'umuziki bakambwira cyokunda uko nyene wandika haba ama text bagasoma ama poem amwe mu mapoeme nkavuga ati iye tuzoyikorera ko one day tuzoraba ikintu ushobora gukora kuyikoresha ati sawa. Nabo nyene utuntu nk'utwo nyene entre aba artiste vraiment ntihabura vraiment ibintu mufashanya. Nimba abantu ba mbere mana bava gusohora indirimbo le même jour bararabaruse na challenge. It's YM. Ubu nyene ugiye no kuri YM ukaraba kuri page yaba Instagram dusama collabo menshi turi kumwe like arashika nkane uravyumva nkane canke tanga mugaje ziri kuri page yanje vraiment nyinshi. Hanyuma je vraiment bara abantu turihuriza dapo ntibara abantu duhuza ko gushika n'isaha n'abantu je vraiment twihuriza. Then turapanga song. Then tukitanga kuvyumvikana indirimbo ntiyari nzogerageza. Indirimbo yitwa Urangerageza uravyumva. Twe turayipanga nyene turi kuri apele nyene turayivibinga na producer ataraboneka kiraboneka turumvikana nyene turavuga okay aka kaboro kotesa ati sawa. Turavuga ati rero vugisha manager hanyuma dukora igikorwa.
ndababwira ati ebana banange mwe mwanze murindire gato kuko je pour mama nta mafaranga ngira urumva ati pour mama numva ntari ready ku mafaranga reka tubanze turindire gatonya petetse nko muri December baravuga oya twe n'amafaranga dukeneye ndababwira okay reka basi ndamuvugishe Alan ndamuhamagara Alan abanga muri Amerika ndamuhamagara ndamubwira hey ibintu rero panze nuku ati dushaka gukora indirimbo na YM arambwira ebana kiretse ukozeyo uzanye ibiceri ndamubwira nti none kumwe ngo muri umwanya nta mahera afise turashobora kuba turakora audio ko twari dufise idea hanyuma nkafuma ndaguhemba gahoro canke nkayariha après muri ntuzenya muri indirimbo imaze kugira imaze guheza kuba recorded ukamakanya kuko birafata umwanya kugira indirimbo ikora Alan ebana aranyankira arambwira ati ntibikunda ifoko utanga amahera jewe ndavuga ati okay ntaco basi reka amafaranga jewe ndayarondere hasi hejuru ndagenda ndabwira umuntu araho ndamubwira yo ngurana amafaranga ngana gutya nuko amankore songe arambwira ati sawa naso ebana uwo muntu vraiment carananyarukiriza vraiment nta na 2 jours zanaheze yavuze ati abo bantu bari mu Burundi ndamubwira ati bari mu Burundi ndaramubaza ati Mr ushaka amafaranga ndayaguhe ndacaye ndayashikuri Western arambwira ati amafaranga wewe shira kuri Western abashikire mu Burundi uzoyahe manager ari mu Burundi amanaging ibikorwa byanje mu Burundi ndavuga okay ndafata umuntu wo mu team aragenda aramuha amafaranga yanayamuhereye kuri studio umutipe araje kuri amahera ya studio acara n'abaha nabo hanyuma basigara barakora igikorwa ebana indirimbo nibagiye muri studio imbere inkuru y'umwana d'abord isubira inyuma imbere ko baje muri studio jewe donc umva ko twari twavuganye na Alan ambwira ivyo vy'amafaranga ibiki hanyuma amafaranga ndayariha then twiyumvira donc ndamubwira ivyo twavuganye nabo tugiye kuririmbako araja hejuru aranka aravuga ibi bintu nibibaho sinshobora kugira nte ndamubwira okay ati iyi ndirimbo reka bayikore niyo wumva atari sawa jewe kwa Joel hari indirimbo zibiri zirishwe bazogenda bakore iyindi ndirimbo ya kabiri niyo naho nyene ya flopa tuzokuyakanya dukore ni ya gatatu ni ya kane ni ya gatanu antuka indirimbo iteza kuza ari umuriro Alan ni manager wabo abanga muri Amerika hanyuma Alan aravuga ati jewe Charon indirimbo ntizosohoka itaryoshe atari hite atari gikowa ciza ntibizokunda atangwa no kumubwira amajambo ataryoshe kumva nk'umuntu vraiment nk'umu artiste ndanumva mbwiye ngo bagira banduze ngo bawayeme ndavuga okay ni banduze ni sawa muga jewe ndafise ukuntu iyo mfise ikintu ndondera mu buzima hari utuntu tumwe ngenda ndihuza rero utwo tuntu rero tumwe ngenda ndihuza hari gihe tuba twinshi ukaca usanga dutanguye kumvuruga mu mutwe indirimbo sinamubwiye ati niyo vya flopa jewe nzogira nte nzoriha iyindi nta kibazo kigira hari indirimbo abapeti bagiye muri ntuzenya bagiye muri studio bakubise rimwe manager yamamagaye asara Charon indirimbo uteza kunyongera amafaranga tamubwira ndakongera amafaranga kubera ngo yongo indirimbo nibisazi ngo yawe ndamubwira okay arambwira ati abapeti vraiment barakoze hit ndamubwira none sivyo washaka indirimbo
ndayumviriza ndavuga Bana nanje ndayikunze ni bon. Muga rero hari ukuntu rero ibintu muba mwavuze imbere yuko muja muri studio birahinduka iyo mumaze kugerayo bagumana ya melody umva. Donc ubwa mbere ntuzenya refrain ya mbere yavuga urangerageza uravyumva, ubu naho refrain yo ivuga nzogerageza urumva. Donc ni bimwe uravyumva, gusa nuko vyabaye buhinduke. Urumva nibaza ko vyagiye guhinduka ko ntari muri studio muri session ya mbere sho kumenya ngo reason vyahindutse. Umuntu wenyene gusa bari en contact c'était leur manager. Jewe ndi umuntu iyo umartiste agiye muri studio ndamureka akabanza akagira ivyo ama idea wakabanza akayashira ku rupapuro, hanyuma nkumviriza apre nkama feedback. Jewe ivyo twavuganye na bawayeme ko bibera muri studio sivyo vyabaye. Mugo numva umuntu yagumye ari en contact en tout cas nabo permanent yari Alan. Hanyuma jewe Alan namamagaye ndamubwira okay c'est bon twatanguye turakora. Ndagenda muri studio ndakora record ya mbere, banange naritukiwe ndatukwa, baravuga yuko ngo indirimbo ndayigiza amayaya. Ndavuga okay ndavuga nta kibazo. None ushaka kuma feedback y'ahantu utakunze, ntiwakunze lyrics, ntiwakunze melody, ntiwakunze ijwi ryanje, ko ijwi ryanje ridahindukaga Mr. Nyimba udakunda ijwi ryanje ko it's me. Hanyuma Alan arambwira ngo ngo ivyo bitero vyose ngo Bana ntibikunda. Tavuga okay. Note bien igitero nahereye ko oya igitero bubashitse ko cari igitero ca kabiri. Igitero nahereye ko jewe nje naye nagisavye, nije naye nshaka gucandika uko nacanditse kuko nashaka gushiramo agaswahili avyumva. Acaranuka ngo none ngo mpereye ku giswahili mbe ashanda bumvishije ico gitero. Let me see yuko iyo bono shaka kuyironga. Let me see if you record ico gitero shaka kukironga. Kodo toutes les façons kizosohoka ngenda kibavugiriza. Shaka kuyironga. Let me see if you record ico gitero shaka kukironga. Kodo toutes les façons kizosohoka ngenda kibavugiriza. Ndabuzi ntunzenya iyo bono ndayibuze vraiment. Iyo bono ndayibuze. Ndayibuze iyo bono. But anyways, hama akantu k'agaswahili ukuntu and then arambwira ngo ico gitero ngo sico biki bla 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 bla. Ndamubwira okay. None basi ushaka hindukike, arambwira ngo ahinduke vyose. Muga urumva ndatutswe ndabwiwe ivyo mpindura vyose muga simpawe the reason, because at least yuri manager yuri umuntu azi umuziki ushaka guha umuntu feedback surtout I'm sorry excuse me ari ryambere uragira like novuga gute uramuha like premièrement il faut ko indirimbo yumviriza kabiri. Ikindi kintu naco umuntu uyu ushaka kumuha feedback uramubwira ati soit melody soit lyrics soit ijwi washize muri kitariyo uravyumva. Umuntu araguha feedback iri exact. Jewe naratutswe mugabo ndavuga you know what, let me keep going. Namwe nta kibazo. Session ya kabiri izoba ndagenda muri session ya kabiri. Session ya kabiri ico nabwiwe yuko ngo ndirimba yambwiye ngo ndirimba nka Natasha ngo wayeme ntiyaje kuririmbana na Natasha, yaje kuririmbana na Charon. Ndamubaza none okay basi shiremwo rap kwidirimba ari R&B ufise ikibazo n'ijwi giwanje cyane kuko c'est pas normal at this point. I'm lost again. Arihorera arambwira ngo ifo kungenda gusubiramo igitero. Hanyuma biba vyinshi, biba too much gushika naho YM ivuga ati you know what,
na Joel nawe nyene kuko Bana yari teamwork. Hari aba artiste bane uwo Alan nako na Alan yari umuraperi kera nuko yahomvye gusa. Donc yari umuraperi kera nawe nyene artiste umundi. Alan, baravuga ati reka tugenda muri studio basi tumwandikire tunamutorere na melody. This time nta bintu byo kuza aragenda gusubiramwo agirana. Ico gihe umuntu yitwa Joel acaragwara. Aja mu bitaro. Agiye mu bitaro indirimbo ntiraho. Jere ranje indirimbo nkaguma numviriza ibitero bibiri mfise imbere yanje. Verses zibiri mfise imbere yanje. Jewe nkumva ni sawa. Nabaza umuntu akambwira ati none okay basi uwo muntu ariko aravuga donc ko atari sawa ariko guhora iki nkavuga okay just sinzi maybe ngira arafise ibintu bimuryohera mu matwi wiwe nabimbwire ko at this point just no mu mutwi wiwe cause je ndumuririmbyi ndaririmba hanyuma nababiririmbyi biwe bakaririmba urumva intunzenya ndamubwira ati Bana je ntumbazi turarindira I think twarindiye nk'ikintu une semaine ou deux hanyuma arava mu bitaro Joel araza turapanga session barasubira muri studio kugira barabe what they can do about basi kunyandikira kugira manager abe satisfait kuko urumva manager avuga w'indirimbo ntidushoka kwisohora itari hite ndamubaza okay ndamubaza basi washogenda kuri YouTube yanje ukambwira ati Charon sinshaka kuririmba nkuko waririmbye muri indirimbo kanaka kwako yaguma mbwira ngo sinzane ibintu byo wanje byo kuririmba kutari ngukura nkamubaze none basi ndirimba gute washogenda ni G-Fina naririmbye nabi ni Vacances d'amour naririmbye nabi ni Distrack naririmbye nabi ni Black Skin ndazungurutse umutwe indirimbo basi naririmbyemo nabi ndayibura indirimbo wenyene yumva yuko yaririmbye nabi nje ntayarambiye gushika n'isaha mugandi rero jewe ndihorera turabandanya donc barashika muri studio basi muri studio ico bakoze ico bita outro uravyumva outro ça veut dire akantu ko gusezera baravuga ati muri vya bitero bibiri rero wagira ducaguyemo iye ca kabiri by the way mu gitero donc igitero ca mbere nari nagize donc sinari ngira igitero ca kabiri sinigeze mpindura vyose wapi nafashe mpindura juste ukungene ninjiye mu gitero ndabishira mu kirundi urumva ndabishira mu kirundi nta bindi donc igiswahili ni kirundi niyo difference nyine yabayeho anyways baratora ico gitero ndavuga ati haraho ni kuno na you know na Nigeria yari donc itari meze neza ibiki ndavuga ati ico gitero fo constant nka recording gushasha ati ko ari ico mwatoye ndasonda agenda session ya gatatu iba jewe turi muri state imwe na Alan kuko Alan ni mutubana muri state Tugumana Alane ndamubwira ati fise session ya nyuma kugira twevite za back to back zo mu magroupe ingo tujane wewe ko ni umuntu wa mbere agoye muri groupe yose ingo tujane muri studio wa assiste session ico taza gukunda umbwira ndagihindure nikiri muri studio kuko jewe nari ha $70 kwisa basha $70 kwisa gasha murayumva kugira ngiri iyo record ndavuga ati okay ntacu ati ntasho bitwaye turagenda jewe no producer twahanye rendezvous tujikora akazi kacu amajwi ndayanungika kwa Joel mu Burundi nawe abironkera muri groupe umuntu vyitwa ngo turi muri state imwe kandi twari tumaranye n'imisi twanaraye no ku gitanda kimwe note bien uwo ni umuntu hageze ku bintu bya feedback kuri telefone aza kumbwira ivyambwira mu giyo turi kumwe face to face adashaka kuza no kuvuga ati reka nkurikirana ikigikorwa hano kigeze
jewe ndagenda ndarekodinga ndakora akazi kanje neza. Abana baramuha ntuzenya producer arakora mixing arakora mastering, indirimbo igeze gusohoka. Twaraye ku gitanda kimwe mugani ivyo muri ko muri yumvira ntibisengeye, nibisanzwe abantu baba bari muri vacances kuryama ku gitanda kimwe barusha nibisanzwe. Hanyuma umutipe indirimbo rero irageze gusohoka, jewe Bana turayaga jenalane ivya vyukungene indirimbo igiye gusohoka, turavyumvikana ko ati safi cendagira ivyankenerwa bikenewe ndaza mba ndayivuga ibiki ndashusha imbuga nzogerageza urabona I did my part. Ndanaza ngaha ndanabaterereza, bamwe baranterera abandi baranyemerera ntibanterera, muga bose ntaco mwese vraiment I love you. Ikintu ca mbere mwatanguye kunyereka it's your support ku kintu citwa challenge, nukuri merci beaucoup abantu mwe kumaragira ama challenge. Nukuri hari n'abantu bagize ama challenge ndakorora musozi ndarira. Ndavuga ati no way uyaragize challenge kubera iki n'abantu twishuranye nabe nga kuri TikTok, namwe bwe nyene murabizi yuko nanje uyumvyonze nyene ntabanorosha. Bana challenge ni zitaguye ku dropping, umutipe nkamubaza ati mister ko utazana challenge y'abana vipi? Umutipe cwe inkuru y'umwana isubira inyuma, dusubize inyuma gato rewind. Indirimbo irakozwe irakorwa muri studio, bayikorera mixing na mastering. Twari twavuganye yuko indirimbo icisohoka like vyihuse nyene tunyarutse ibintu bya tuyukure mu nzira ko indirimbo yari yamaze igihe kinini twatangiye kuyikora kuva muri May. Umva yari imaze amezi 3 uyikira kogwa audio yonyene. Ndavuga ati great, rero umwanya tuko bariko baragira mixing na mastering ko sometimes hari abantu bafata umwanya munini. Ndavuga ati reka tube turapanga ivya clip video. Jewe abantu mwese murazi vraiment yuko legalize turafise ivyuma, legalize tose kamera, legalize turakora ama video. Jewe nta muntu numwe vraiment ngenda guhamagara uye ngo ingunkorere video, oya sha ni jewe nipambanira ubu naranavyize n'ikintu cyo kwandika script ndaziyandikira. Aba peti ndandika script jewe na team yanje kwako imbere yo kumvugana nabo mbanza kuvugana na team yanje hama nkavutukaraba ati budget ihari ingana gutya, urumva mugabo ibi nivyo dushaka, est-ce que c'est possible ou bien iki ati ibi biboro it's doable birakunda. Okay jewe mbamamagaye YM script panze gutya ati oya modifya ukunuku. Ndavuga okay, ndavuga aba danseurs hazobamwo côté traditionnel na côté moderne. Ati safi ati rero mugabo rero twebwe dushaka gutambana nabo ba danseurs, abantu baguma dusaba ko dutamba kandi twakunda no gutamba, so uzobwira aba ba danseurs duhure tugire répétition générale. Baravuga ati sawa nta kibazo izoba twateguye amardi kuri jardin public. Bashambye ati okay ubu rero ko tuvyumvikanye ko hamagara manager Alane umubwire ibyo twafunditse. Sindamuhamagaye Alane, yo mana dusenga tutabona. Naratutswe banange, naratutswe umva bimwe byo kuririmba nka Natasha canke byo kugira indirimba amayaya, urumva byo byumva deja ntibiranahera nibiranava no mu nzira, sindanamwibutsa yuko igitero bashizemwe ari kimwe cya Natasha, sitayimubwira sitanabimwibutsa. Abaratanguye arantuka ngo ni gutuvugana nabo bapeti ngo sans mon consentement. Ndamubwira monsieur what do you mean kuvugana nabo bapeti bawe sans consentement yawe, what do you mean? Ushatse kuvuga iki? Sinahuye
ndambwira nti jewe sinahuye the reason why you know ushatse kunkarira habaye iki ndamubwira aba bapeti nibo bansavye kugira ane ko bonyene bohura nabo ba danseur bakagira ama repetition générale kugira muri video bazobe bariko baraboneka ko bariko baratamba ndamubwira ni yari idea yabo ngo Charon ngo ibintu vya management ngo ntavyo womenya ngo done habaye iki ndamubwira ni Alan gushika nisa sindi kundatawura igituma uri kurashwanira unshwaniye kwa ntabanje kukubwira ko ngiye guhamagara wayeme ngo dupange script urumva kugira mvugane na wayeme no gupanga script ifo ngo maza kukubwira ngo tugiye gupanga script as if utazi yuko tuko turakora clip sha Alane umutipe mbona umengo ingorane ziba ingorane acaza kumbwira ngo bafise ngo record ntamubwirana niyo record abo bapeti kwari bo bitoreye umunsi wogenda kuri gutamba iyo record ntayo bazi Jean uri kurambwira ko abo bapeti ba managinga bagenda muri studio kugihamana muri 24 heures akaba batazi ko bafise studio session tambwira ivyo nibishi tambwira ça c'est pas normal ndamubwira nti you know what badatamvye muri iyo ndirimbo barashaka babidike nubundi sivyo bahembewe bo bahembewe kuririmba nta bindi byaheze ndagenda ndabwira abo ba danseur ndababwira ati you know what bara danseur 15 danseurs baje iyo mvye ndiko ndamanaginga abantu 15 kugira bose bumvikana umunsi wo guhura ucushira ko naba baririmbyi babiri and then ucushira ko na manager mbanza guhamagara kugira nkora ikintu cyacu cyose kijanye niyo ndirimbo ndamubwira ibi bintu je ntavyo noshobora ndamubwira Alan je ibi ntavyo noshobora wayeme baramamagara barambwira Charon nukurera kurenganije mugabo byihoze ndagusavye bicishe bugufi umuhamagare umuvugisha ndamubwira nti ibi bintu nibibaho ndamubwira ibintu akarangirira nibibaho kandi yabitanguye kuva muri audio aha nawe nyene sindavuga parti ya Joel muga Joel butwanye neza I hope ko nawe nyene azogira modification namusavye kugira tubane mu mahoro indirimbo isohoke neza nyimbi zosohoka canke izoja mu butungane at this point I don't even know umutipe ntashwaniye basi nzicishije bugufiya ndamuhamagaye Alan my friend tell me what is going on ndagusavye umbwire ikintu kibaye gitumye ushavura umutipe asubira avugira hejuru anuka ngo yaha ngo bapeti ngo mani ngo barashari bato ngo barashara abana okay nabana mu biki exactement ndamubwira twohe gushwana ngo bagiye muri repetition ndagusavye umbwire ikintu wifuza urashaka iki umutipe nta kintu kimwe yigeze avuga do sérieux mugabo peti byo na ya envie yo gutamba base bagirane bashira ku ruhande urumva bashira ku ruhande baravuga ati reka tugire burya ay video ubwo urumva ni video itanguye induru renda vuga ati burya ay twogira video visualizer byoba vyiza cyane kurusha video lyrics tukaba turayisohora pendant que tuko turitegurira clip munga rero jewe ndumuntu nakunda ibintu bigaragara uravyumva sinkunda uvuga mu ibintu bigaragara ndavuga ati tugire video lyrics mugabo tugira akantu kari fan uravyumva mba ndondeye umuntu ku ruhande ndamukubita ibiceri ankorera ariko arankorera la video cartoon ashiramo ama lyrics pendant que tuko turategura iki video officielle muri uko naje ngandababwiye ati nkeneye ko munterera vraiment indirimbo igira intwara amafaranga menshi baje Chateau nari naronse jewe shootingiramo ngaha muri Amerika iri yarihwa $250 uravyumva avant taxe après taxe yari nka 300 presque kwisa guys nari nkeneye at least amasaha abiri ayo n'amajana 6 juste ya location amajana 6 atagiye kuva mu mufuko wande wa nyene wa manager w'abaririmbyi
jewe ndavuga ati igikorwa ciza gitegeza kugirane kwigurwa utegeza gucigura you know. Jewe vraiment ndavuga ati ngaha ahe nzokwiyaranja kitaske nkora Bana nawe urabibona. Rero sinzi umuntu vraiment je ngaha kuri imihanda arambwira ati nenga ni wobwira abantu bo kuri TikTok bakaguterera. Unashima naye namwankiye ndamubwira nti je navyo nokora ivyo vyo gusegerereza je navyo noshobora. Nukuri umbabarire uni washaka kumuzome petete nzobwira abantu bake muri inbox bashaka kunterera abanterera. Timugire ivyo genda kuri live kugenda gutereza navyo noshobora. Mugabo rendibuka uko dupanga script ivyo mu Burundi baba danseur 15 umwe wese ugiye kumwambika impuzu y'ibihumbi 50 entre 50 et 70 kuri turu zibiri bakeneye kubonekamwo bro saho gutuma umwana. Ndavuga ati vya bintu rero birashaka kungora. Ndavuga vya bintu birashaka kungora. Reka ndabu kungene like nkora ivyo nshoboye hanyuma Bana abaterere abadaterera naho nta kundi. Mwese abantu bari ngaha bamwe barampaye sivre n'abandi ntibampaye. Jewe Charon izo nduru donc za clip zogenda gutamba ntizibaye. Sinamuhamagaye wa muhungu natanguye kunshwanira ndavuga burya nogenda mu Burundi ibi bintu vyogirane vyokoroha. Charon nditora ndatabuza itike yo kwitahira mu Burundi ugenda gukora iyo clip nzogerageza ndi mu Burundi. Hanyuma challenge rasohotse. Challenge zigeze induru ziba induru. Mama audio washize kuri TikTok ni draft. Ndamubwira wapi? Iyo nashize kuri TikTok ntabwo ari draft iri mix kandi ni mastered. Ni juste akantu kamwe konyene bazomutinga. Mugasino indirimbo ni bien. Ati kandi ni jewe nabishatse kugira nkoreshe iyi version batazobona. Uravyumva? Komsa ugiye bagiye kumviriza bazosange challenge na audio original bitandukanye. Uravyumva? At least bagume baronka agasha umutimpe mbona navyo tawushye. Akamubwira ngo zana audio ngo zana audio ngo finale audio finale umutipa arakara umutipa arakara ndamubwira none audio finale ndayiboye gute ko Bobo atarayimpa ni ntirava mu Rwanda mbabarira urindire singiye guhamagara Bobo umutwe washushe nande ndari ibitutsi barashwanya guje simbusi no kubwira Bobo ambwira ati indirimbo nayo rungitse ça fait 3 jours iri kwa Joel. Shitarunika muri groupe za audio yandungikira nuzenya Bob ndahamubwira nti urazi ibitutsi ntutswe ga Joel. Ndamubwira ntuzi ibitutsi ntutswe nikwiye kutambwiye ku iyi audio waruyimaranye igihe. We yayinsa kwa ko petite yarayize. We yayinsa ko yarayize right? Kuko no kubwira agende kunuka ngo nakoresheje draft kandi jewe ndabitse ko nakoresheje draft nuko yarazi yuko produit fini hari. Bayimaranye 3 jours narayiron. 3 days. Iyo ndirimbo nabanje kuyikura kwa Bob. Kugira ndayiron. Nakimwe jewe yigeze avuga. Yarihoreye. Nanje ndihorera ndabirabisha amaso ndabiyezageze ngo mvuga ati jewe my target ndayizi no kugirane no guhora indirimbo nziza hama nabindi hamigasohoka ama tukavanako. Hama indirimbo iraza ari ibintu vraiment nasavye mugani ntibabinkore kandi iyo babinkorera ivyo biboro je ni indirimbo sinekubandana babaye nuko iri no mu nduru no munsi cause
they made this song about bajya bana. It's like jewe sinigeze ndirimba mu ndirimbo, so ico bakoze bagiye baramutinga mu marofre mu biki. Tavuga okay, ndihorera pe ndirabira hariya bashizemwo the bare minimum yo kugira just nagusa tavuga je ndihorera nyene ndirabe. Hari ukuntu abantu bashaka gushaka kukwigenzako mugabo ukaraba hirya nyene kwako ubuzi ikintu ukeneye. Indirimbo na Joel kugira vraiment ampe mixing na mastering nabanje gukoma indoro ndamubwira ntumviriza ndakuzaniye igipolisi muhungu bagusange ngaho oye babanze bakubwiye ati cara ngaho ukora igikorwa c'abandi canke bakubike hanyuma hama tubana amahoro canke ume projet ngende abandi ngije ume projet ngende ndayibandanya handi. Sasa indirimbo haragira ko challenge isohoka ibiki zonduru zose arandamuha audio mbona challenge yabo bana ntayimaye ariko yitwaza ngo ntashaka kwisohora ngo kubera ibiki. N'abantu ko bazi ko turi abagenzi sana abantu batangura kumbaza igituma wayeme mengo iyi ndirimbo ndayibivye cyane ndayisohoye giturumbuka. Azishahone nk'ukunwe nabantu bamuzi ucumengo ndihutishije ibintu cause ndiko ndasohora indirimbo aho twayiririmbanye bumvikanamo amajwi ntibari kubarumvikana ntibari kubarabonekana ko muri circulation ya nyama challenge. Nkabwe amani ibintu biko birasarisha habura iki kugira video ijeko mama audio jewe haraka video nigeze gukora ndi kumena Alana vyumva aho ka audio apana ka audio aka video akaga challenge kindirimbo y'abana biwe ndafata ndahindura audio shiramo audio yanzogerageza ndayisha kuri Instagram cause abantu bari kubarambaza amajambo menshi ndihorera ndayipostinga iyo video stayipostinze ngo noneho ngo ubu rero ngo ararakaye we na nya video ngo ntaza kimpaye ndamubaza ati nta video mpaye ya kwa nashize ko video twafashe tena imaze no kuja hanze imaze iyo video ndamaze kushika kuri status naba abantu barayizi mugabo bayizi mu yindi ndirimbo ngo none ngo yirakaje ndamubwira ndashaka kumenya igituma rakaye ngwe bana ngo hari abantu baba mama ngo batanze mu bintu by'uburofa mu burofa is music now uburofa ngo raba bijya bintu nariko ndagira you were having fun wari kuraririmba and then wari kuratamba ibintu biri funny so what video nayishitse ko kuba ko naje maramaye abantu bako nambaza ibibazo kandi ntashaka kwishura kandi now jewe sishaka kuvuga ikintu nakime because dufise indirimbo nziza ubwa mbere ubwa kabiri wayem n'abagenzi banje I don't want that shit c'est pas bon. Umutipe rero ngo yadadaje ndagenda mubwira ikintu kimwe abantu mushoye kumushikira mu bimumbwirira Charon singaburirwa n'umuziki Charon umuziki sonye numbeshejeho si entertainment yonyene nshaka gukora nzogerageza is not even the only song fise right now muri stock sinayo featuring yonyene mfise muri stock Kenny Keshate araruta izina kure niyo YM Kenny Keshate indirimbo ya jewe nawe yonshikana kure kurusha indirimbo ya YM kure cyane gose ntabwo ndiko ndabeginga nta kintu nakimwe ndiko ndabeginga ko kumbwira ngo jewe mfate video nifate video ngo ndagusaba ikigongwe jewe Charon
n'ibintu uri kurankorera naragukoreye facture igomba kwababa imiliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi ayo n'amafaranga ari hafi igihumbi $1 cagiye muri audio presque $1000 yagiye muri audio kugira uze kumbwira ngo urashavura kugira uze kumbwira ngo nasohoye na postinze video ego c'est vrai nyandirimbo ndashaka kuyisohora n'ubunyene nkayikubita kuri YouTube then what wayemizo tufata mikro igende ivuze igiye performance kuri iyo ndirimbo ego ko nagusavye nyegeraniriza ubutunzi bwanje naguhaye vraiment facture ugende byose ndabiguye ugende twara niyo nzogerageza ndabitwara indirimbo nziza kandi ndabizi yuko atani indi ndirimbo ufise muri stock nkanzogerageza I know that yigure nzogerageza ushaka yigure yitora uyigure none jewe abartiste bose n'abarisha yitora uyigure ugenda ushiramo n'ushaka ugenda ushiramo mokenzi I don't care so dufise ijwi rimwe I don't care shaka ugenda ushiramo ushaka I don't care gusa ugenda umenye n'ahantu wicaye ati iyo ideni ya Charon then what après zoragerageza na indi ndimi zogaruka naindi iduzokenera ahubwo nagira kuba ko wabonye yuko Charon atanga amayide meza agakora indirimbo nziza nagira wocu umwegera akazona gufasha n'ayandi mayide byo muri kazoza ucutangura kuncinyiza ari jewe umuntu wa mbere nama nicara ndiko ndakora ama challenge y'abana bawe ubu urababwiye ngo ntibakore challenge y'indirimbo nabo barimwo pendant que jewe atakindi kintu nkora iyo ibikorwa washizemo mutahe wawe bisohotse atakindi kintu nkora atari kubipromotinga ubu wowe uricaye kugira juste umfukame munda hanyuma ngo none ngo j'empire les choses en faisant quoi en faisant quoi exactement ngo rero song urayihevye n'ukuntu challenge zayo zangoye gukora negari dia urashaka je sohora indirimbo mu nduru oya come on mashaka je sohora indirimbo mu nduru erega nanje biranera like nanje bonyene nubwo indirimbo yo biryoshe sino nayishiramo nakaguvu na gatonya mu kuyipushinga nivyo indi ndirimbo izo bisohotse icipfa ubusa so that's the reason so yambwiye rero ngo nifate ngo video ngo kubera ngo nanditse iyi post kwa nanze ngo inzigo n'ububi bw'abantu nuzobubona ngo nuko wabaye mubi ahubwo muri bo bagira ikibe sinaga hashtag nzogerageza ndanamutaginga yari kambwiye ngo mfate ikintu citwa video ndamusaba ikigongo banange murabona kweri ko uwo muntu jewe nkuye kumusaba ikigongo kugira nzogerageza isoke canke uwo muntu banze ndamushire ku ruhande kwako n'ubundi yakarondera imvo n'imvana iyo sekibi ishobora gutaha mu mutima w'umuntu nk'inyabaki hama abantu bakajaza ngaho bakadutwenga ngo n'abagenzi bacu n'abagenzi bacu hewe ubugenzi bw'ubu gusa buraramba pe jewe nsaba ikigongwe nyene je nanje nyene nakoze ikigwe nyene nanje nivyo ndiko ndabaza nyene nanje nabajije ati kwako umva kuva mu gatondo
twiriwe muri apere za zigiri hagati ya jewe na wayeme na Joel twandikiraniye no munsi about the song ngo nimureke induru ndavuga induru iza induru jewe ndakura induru ku muntu atari karavuga ikibazo afise ngo ahubwo uduhe akavideo muraranye none wamubiza Imana Edi uko nyene nuko bwa mbere ntago ndasoma amakomantere uko nyene nuko wari kurandika urisanzuye cyane ndakubujije oya nta ma video ngaho turaranye ku gitanda ndakubujije basha ndababaye nimba ari indirimbo namaze kwishira mu mutwe cyane right now no kuyivuga nyene vyanjyohera nzogerageza even though title vraiment is good titre ni na titre nubwo no like na challenge yayo vraiment ukaca wandika titre yayo nzogerageza biraryoshe ujye mugara gusesa guje Charon ivyoherera ngaho oya guhera ngaho nivyoherera ngaho yaguhera ngaho nivyoherera ngaho gusa banange twabanye neza kuri inzogerageza uduchallenge twanyu ntimudufute pe ndabasavye ntimudufute gusa namwe peut-être ngira azokwikosora iduha indirimbo areke twisanzure kwa ko umva gushika nisa na wayeme ntibemerewe gukorana challenge umva vyanakomeye so natahura ukungene nka jeno sora indirimbo nkacefata nkagira nkizo eforo zose aribo bazoyi performinga mu Burundi kuko ari nibo bari kuri terrain kuzona aratangwe baragira mbeba ntibazosubira muri tourmate Edi ndakubujije ntiwisanzure niweza kwideshaja utuduze Charon twisanzure oya Lydia najeje kwi ubu najeje uje najeje vraiment ushaka kuduga duge ntaso je najeje vraiment icari ku mutima nukuri kirururutse umutima wanje wagira upasuke je nariko like naze no nga kuri TikTok nkumva ninguvu ziracitse like agashona nifise ko gumuza ndavuga nzogerageza kungene like na promotion kungene nari ntangwe like twari dutangwe kwishusha like vyari binziza but right now you take it sense none raje kurira wese agwinda kujije marira heze dali kumutima kirurutse kirurutse vraiment reka narinzi ngo nje kumutuka ngo ndamuha ivyiwe iyo mumbona imbere kugura live 99 none Charon yavuga yuko ngo habaye kutumvikana entre wewe na manager wa YM mubiki rero like wewe washaka hatangure audio kandi nawe yamenyereye gusohora nyene video nyene atavya ngo audio ngo kwanza ngo hama ngo video wibiki none nkubaze shari Lydia webyo bintu wumvise wavyumvise nawe wenyene ushatse kwibaza mbaza nkari wewe imbaza ati jewe Lydia ndabiravye umuntu yamenyeye gusohora ama video biriza jewe ndakwejewe niya professionalism nyene iri biravuga ngaha ibuze mu muziki wacu sivyo simbona ko yani sinzi uko mubikora ariko nibaza yuko bava ko mukorana projet kanaka mufitaniye amasezerano ikavuga muti rero na amasezerano yabaye muga ama preve ko amafaranga yatanzwe arahari cyakijama rero
ico kijama nera gashaba wowe kuyumvira ko umudiaspora ko umudiaspora yo gukorera akantu nkako kamuswinga uri nde Lydia umudiaspora ndusha n'inoti banzurindiye mbe murezi ko ana nadusha n'amahera none yakurusha usigura yuko aha kwera nyene abafise image abafise ukuntu nyene fan base yabo yabajya banabiwe aba yarayubatse urumva rero uzanye kuzana ibintu byawe wewe yani hariyo nyene ibintu nyene entre mwebwe babiri muba mushaka gukora na projet hari ibintu nyene muba mugomba kumvikana bikabanza kuja ku murongo mugandi baza live yose wavyumvise yuko twavyumvikanye ivyo vyose ivyo vyose umuga kameme wavyumvise ko twavyumvikanye ivyo vyose je nagiye gukora wamurisha amahera yawe oyaha yuko nakarandire twayumvikanye ryari challenge isohoka na ryari visualize isohoka ko nitike nayiguze yo kuja mu Burundi tuhejeje kuyagana sheri wanje twararanye ku gitanda kimwe nubwo tutabikoze ndakubujije sangura tuzokagarukako egoho ndavuga no munzu byabereyemo byabereye mu nzu ya 26 live nako twagashize mu mateka yawe 26 ari he yagiye twanditse yandi mateka ndakubujije I know me by the way Okay, kare mbe serieux basi mbazi ibibazo hamube professionnel ndege guftina nkati kibazo cyawe shiri mbazi none Charon wewe antake Charon nyene tutuzi uciye ubwenge bibone yani biza gute bitangura gute kugira okay murashobora kuba mwari murabajama nabajya ba petit uko ndabita ba petit kamengo narabavyaye bajya ba Muzik murashobora kuba mwari murabajama ariko nyuma y'ubujama barafise manager we kandi ibintu byose bitegerezwa kuca kwa manager none how ushobora kuza ngo reka rero ngo turecordinge manager nta na kimwe azi urumva oya wewe nakubwiye ngo twara recordinze manager atabizi none wavuze ngo mwatanguye nakubwiye nti twari dusanzwe tuvugana nk'abantu abartiste dusanzwe tuvugana uravyumva bobo bashaka gukora indirimbo sivyo bari kumwe nanje nashaka gukora indirimbo ndi kumwe nabo hanyuma dutangura kungurana ama ide y'indirimbo twokora avant yuko jewe ngenda kuvugana na manager mugabo kugira ba recording babanje kurihwa babitahura even bobo atani uko banashaka no gushira imbere amahera ahubwo bobo iyo vyakunda iyo manager wabo yariko ariko akora basi akazi ku manager apana dictature no ku manager bwahandi wumviriza umu artiste sivyo niwo bari kuba bamusavye ati turagusavye udusabiye featuring Charon apana ngo ndirimba ngo kuya ngo ndirimba sinzi ko ari kwa ndirimba neza canke iki mugabo kwa ko dusanzwe duhuje vibe barakunda ukungene nandika ndakunda ukungene bandika uravyumva twa dusanzwe duhuriye ku kijama cha art kandi nubu meme après nzogerageza twoyisohora tutoyisohora ubugenzi bwajewe nabo ntibupfa ngo kubera ngo arane yigize umusazi no ese kugira umusazi ni haje nyene ukunda gusa ubusanga nyene umuntu afise asa makhegde nyene y'ibintu vyiwe agendera ako akavuga ati okay ya mugiye indirimbo si ya YM indirimbo ni featuring ya Bana ntuzenya na Charon oya indirimbo ni muyihebe nukavuge ngo wayimuhebeye ngiki oya indirimbo umviriza indirimbo si kuvuga ngo ndayihebye oya indirimbo iraryoshe nizohebwa kuko ndabizi ko nubwo yompa amafaranga yanje ndabizi ko azoyishiramwe uwundi muntu mugabo jewe hako sora indirimbo mu nduru gutya nasubiza amafaranga yanje agenda yikorane n'uwashaka akuremwe ayo majwi yanje akuremwe ivyo bintu byanje basi naririmbye nka Natasha basi abikuremwo hanyuma kuko ivyo byose yo kuravuga byangongo afise ukungena asanzwe asohora iyo challenge ni yagiye hanze atavitazi kuko no musi ngenda ku recording nya challenge nari majije kuvugana nabo bambwira ngo bagira bayindungikire ngo challenge yabo
none mvuye yakubwiye ko wasohoye draft gute kandi bari basanzwe babizi yani wasohoye iyo mutari mwumvikanyeho cyane first off nashaka kumya ngo nashosoye draft kuko ko ni jewe navuze ati iyo bahejeje iyo ya nyuma bampaye banuzenya iyo yakozwe iyo yari yakozwe na Joel na ujya Bedi Best kuko Bedi Best ne yakoze mixing na mastering ya mbere avyumva nawe ni jewe numva ntari satisfait yayigize mixing ya bya mugabo mastering ifo ko yatwara kwa Bob ntiyari yakugaye neza amajwi yo muri refrain yarari hasi cyane uravyumva kandi byari byabananiye kuduza I don't know why uravyumva indirimbo ija kwa Bob muri ubwo buryo mbwa sino iyo nari kwa mfise amafaranga ya Bob iyo ndirimbo iyi version yo kwa yasohoze ewe mutabarire cyane muduhe uwo muziki twitambira kuko nizo ngorane zose wumva zigiye zibaye pire après une semaine iyo challenge imaze toute une semaine sabwa nene wowe nyine hawe usohora challenge mutara ndazi Didier nakubwiye gute twari twabipanze kuri calendrier n'umusi wo kururuka mu Burundi n'umusi wa video visualizer na visualizer ukungene zizoba zimeze n'amafoto ngira yafotowe abo bana ngira niwe yayafashe nibo bayandungiye mugani we yayafashe uravyumva so there's no way ivyo byose ukuri yumvira nta kintu nakimwe gihari kwako indirimbo until right now sinzi gituma iriko igenda ukurikira genda kandi byose byaye none wumva ko nayo ugenda kugura itike yo kugenda mu Burundi nkagenda mwese murazi kungene abantu mu Burundi nk'umuntu yumvise Charon ngo ashaje mu Burundi namwe muravyumva yuko acavuga Charon uri sûr nugiye kuyahora mugabo jewe iyo risk ndayifata ndavuga ati je ngira ngende mu Burundi nkore clip so is it me not doing my part ni je nako ndakora igikorwa canje Akasoni myote usabiki Alan umuyu mwanya ndasaba abantu 30 muri ngaha mumfashe dukore challenge yakavuyo twisorera akavuyo iyo nzogerageza banza ayiryamye ko gatonya hama petetse ataduhaye atavuze ico ashaka tumutwaye mu butungana duhe ivyaje none sharo kumbe ujye mu nishaka iki kwa Alan umuyu mwanya manager bajya bahungu inde umugabo umusore ntabwo ari umugabo n'umusore niwe ari manager n'ubu arashari manager ariko rero nagenda kure ko yiciye bajya bahungu ya ntabwo ushobora kuboneka neza ntabwo ibaze ko iyumvire niyo featuring ya mbere bagiyemo sivyo and then nkaca ndayisohora mu bintu biri bizarre gutya aye n'ukungene Sadbi ari wo muntu wa mbere yabafashe ukuboko nta muntu azosubira kubizera no kuko abantu bazashavuga ati mwe ufite mwe manager wanyu arabaprofita kandi rero ico gutangaza abana n'abana beza mani n'abana batarakunda n'induru bamuvugishije kuva mu gatondo abange bamaze nk'indyo yose bamuvugisha cwe ibintu umva yadukana umva je nabuze like I'm even lost Kigest urabona iyi message iri ngaha we Kigest aratosura ya ndayibona eka naguma niyumvira ni kwa muharane yambwiye ngo ninda musaba ikigongwe ngo kurango yangiritse kubera iyi message abantu baragoye mugani wa yandirimbo ngo iyo ugiye gutera imbere ngo abakugwanya baba benshi isi iragoyesha cyane cyane uri gutera imbere uca ubona abantusha inzigo zabo zari zinyegeje abo wita abajamaniga uzoba desu ni watera imbere kuko bifuza ko watera imbere ariko ntubasumvye bifuza ko kwama inyuma
ukaguma ubasega mana mana ncira inzira igikombe kindenge mbona alanyaje sindamusiga ariko ndazi kuri yo control naco bitwaye nzakubujije yo papa wa Yesu nawe ninde karabaye Nari nzi ko uri intarekazi ukarira. none papa wa Yesu nawe uraje Ureka kurira bawiha amahoro. shaki guest nababaye kigeste iyo audio yagiyemwe amafaranga menshi mana ndi mugiye ko government yagiyemo umutahe None arategekanya kuzogusubiza uburyo wakoresheje. ivyo rero nivyo tuzogenda mu butungane hama tubiyageyo ivyo bizova ku mbuga Abantu n'ibihemukwe. Zogerageza Indirimbo yosohotse le premier. Yo. ndimo yari Urabona ushobora kuyisohora sisha gusohora ata? indirimbo imeze gutyo sisha gusohora indirimbo imeze gutyo Mugura yifise yose. Du début jusqu'à la fin. ndayifise Ariko nabo ntibashobora kuyisohora. ni gwabo bwabayisohora kunugo erege Kandi nibo wayiyandikiye. ofite ikibazo gihari nacuzi iyo ndirimbo abo bana nibo bayiririmbamwo ofite most of the part ubitahura amajwi yanje barayamyutinze kandi bayamyutinze kubera nyamu aran uvyumva indirimbo nubwo yosohoka ifo kubanza gusubirwamo gushasha nuzenya mixing na mastering kugira babanze baduze ijwi ryanje kugira ijwi ryanje ribe ribi canke bimaze imisi. Iyo ndabimenye bibaza ko je nariko banasohoye challenge ndayirondera kwiye indirimbo nayo narindiriye kuva muri me nkihangana ubu turi muri juillet fin juillet uno munsi noza kugira ikibazo Shabwo n'ubukozi bw'ikibi bwo ku rwego rwo hejuru. nico gituma nanditse aya majambo ndavuga ati burya kugira umuntu agukorera ikibi suko uba wamubereye mubi pe suko uba wamubereye mubi hari abantu bakora ikibi juste parce que ari abana babi Urumva nk'ayo mafaranga wadepanshije uriha $70 par heure. gatatu aguma asubizayo kigeste gatatu en plus mukarara. oya ntitwaraye oya je byo kurarayo ni kuba yari hanife yanje yaje kuri hanife yanje turacelebra hanyuma nyene ni après action yagize session zine hariho studio nagiyemwo ndi amasaha abiri hanyuma amavocals barayatakaza kandi amafaranga bansubije kandi naje sinamwanya afise wo gusubirayo Iyo nzu wogiyemwo shooting we waheje kwiriye. Imve nk'ubu yo neko nayirisha Sharaga kubise kuntu. ivyo nagira ndihe vyari vyo mu Burundi iyumviye nk'ubu uye kwako jewe ndakunda guplanifya sana nkunda baguplanifya ahead nawe akajaza akambwira ubu uye yaje kwemeza abo bapeti ngo none ngo nta ntuzenya ngo nta karandiri yanje yarazi namubwira how gute ushobora ko atakarandiri yanje waruzi kandi no kugira mvuge yuko ngiye Burundi twavuganye nawe Mugabo barabiciye kweri barya abantu. aya nayimubwiye kuki ukoroka sunshine Ngamye saba amakomantere. Charon
abantu benshi bya You know what I'm saying is byaba this. This is your byababaza song, this is your right. Sivyo. Umuntu hari ikintu. There's something behind ntatahura. Sivyo. Either najewe navyo ntibakunze ukuntu waririmbye, ndatahura either ntibakunze, I don't know. Ariko yari gushaka kukubwira ati ehe ntacyo twatukwanye. Jewe sunshine reka ndabwira warafise ikintu kimwe. premix warafise Yes. premix ndiko ndaririmba Yes. Maybe urafise ntibakunze the wewe way you urayifise irya sing. boro ndiko ndaririmbamwo right Yes. Ntibakunze. wumvise ariyo na posting No, sure, posted. hari ijwi ryanje wumvamwo hajyaye wowe iyo naguhaye ijwi ryanje ririmo Get it in. thank Chicken you chantangaje. Mugabo thank ikintu you kimwe shit. So what I'm saying is numvaga this. pasiki wawe Nimba baragakunda binashoboka. baramincinze Nimba mani iyo bapfuma binashoboka. je iyo bapfuma banyongereza basi volume nkagira Charon. nkaba lead Umviriza bebe, umviriza. Kandi ikindi kunda kubuza ni ikintu kimwe. Ntuce ugenda ngo kome induru, uce ugenda kumwa oya. Wewe let's tombe. Tuanze mwanze muvuga. Je nakubwira. sunshine na umviriza mvugane iki nawe none No, something is induru wrong. umviriza None bayikurekere ko nyene. umviriza Byo she ko nyene. induru zitanguye muri challenge izi nduru kweri aho inyuma ya release bizogenda gute Iyo ndi bitaguye kuzamwa induru gutyo we ntumva yuko there's something nese wrong. ndakubwiye nje tumitosoka again urabona yaba basivuga ati jewe Sharon hari nikosa nakoze maybe there's something wrong Urusiro yuko jewe nabikubwiye there's something behind maybe ntibakunze tonalite yawe mbwa baye gushaka ati ntabwo dushaka ko dukwana basi featuring nayo kubitabuye we nande none ni indirimbo yiwe yamaye featuring atavyabona what I'm saying is this imbere yuko byose biba I think I can't even speak hagakwiye ko hariko ntuze unuteteye kuvuga ati tusekwa maybe you know ntidukunda ukuntu uririmba ntabwo dushaka kuririmba maybe that I understand ariko ube professional jewe ndavuga n'ikintu something is going on that's what avuga ntereka baswanze urindire gato ibanze utohoze neza cyangwa abazi n'abawaye mutibasha mumbwiza ukuri mwe kumbesha wayeme nabo nyene baguma babaza what is going on ikibazo no mushimira ni Alan anyway problem nico gituma nayo atawurungene je shogira ikibazo na Alan sindamuzi gutyo Alan sindamuzi ari umuntu ameze gutyo ndamuzi ari umuntu ari professionnel et sérieux when I swear to God when yabaye professionnel when yabaye professionnel yari bwakorane n'ubundi muntu wo hanze ugira agende kugira umenye ko ari professionnel even working with them erega kumana kigo cy'abantu ntazishorosheshe wanje uri muri America urumva that's what I'm saying gusa ikindi kanavuga ni there's something behind maybe is rigura charinga maybe oya tohoza pe hariho something that I don't understand jewe ndavye no kunduha muri iyi minsi I'm doing the same thing uriko akora the same thing paying 140 for 2 hours ibaze kuvuga iyo uvuye kuzana induru indirimbo iza yashitse no kwiradiyo baza bavuze umunsi wa release I don't like erega je urazi ikintu nase urazi sunshine je naravye okay ndashaka kubandanya nka releasing sivyo indirimbo igasohoka vendredi then what abantu batombaza ati none Sharon urumva muri make urumva wari wabuze ukungene kuntu ugaruka mu muziki kundi kuburyo atakindi kintu bari gukora atari kugenda kwa wayeme urumva nibo bakugize nanone singine yiko bakubona bakumenya kumenga igisohoka kwako habaye induru stay class ubereke yuko because this is ridiculous man I know namubwiye nene ndagusavye umbwira ukungene ibi boro none ushaka basi na Joel we namubwiye ntumviriza sha Joel ndaguha insomene ubanze udiza gato amajwi yanje byo gusohoka irashaka gusohoka amajwi yanje hejuru avugira hejuru ashaka avuga ari yonyene biraruhisha je I know how gusohora indirimbo muri mu mahanga biruhisha nshaka kubyumva wewe ibaza ngo ikintu cyoroshye mu abatista amaze kuyidepasa kwa amafaranga menshi sheri wanje ni projet yose rega that's why ndiko ndabura ko ndabitahura cyane urumva iyumvire session zine mani kuri $7 par heure nasidabizi azani make niko batabwiye se 80 gutyo I don't know nari nagiye bambya ngo save ndavuga none sivyo nyene ni kameme arabona video ni munchemo gusa nah something is off c'est pas normal basi nka nimero za waye menanje nka nimero za ntuza ndabakunda kuvugisha sinana ndashaka kuvugisha
wenda Abana bwira no. ba YM bagira bamuvugisha ngo I'm ready to fight. Eh, You gonna fight? You what gonna did you fight do with to what? him, Gashid? Eh? What did you do to him for him to say like that? Mani ndakubwiye ni nanje wenyene uko nanje ndabumvisha amaudio basi ndiko Oh yeah, ndikaba bahungu. no. I'm still confused as fuck. Sinanje wenyene sinshobora kubitahura. Let him cool down and he's gonna maybe talk to you. Because at this Cool point, down until kwa kangahe ko beyo cool down yiwe none ashaka ko ngo nifate ngo nkore video ndamusabe ikigongo ego ko ego ubwa mbere yarabanje aranyicira shoot preparation ya shoot kabiri ubu nawe ni badaye ndamusabe ikigongo en fait at the end of the day ashakiye yambwiye ngo nashaka nkore ikintu na kimwe ngo nashaka mvugana ikintu okay, kimwe na YM ngo maybe namuciye ariko akurenganya ko ushobora kuba ufite access ya communication like that without so going what? to him So what? akabifata nka kuba irrespectuous kuri we No, ahubwo ashaka kubona he's feeling you. nibaza kwiwe mu mutwe wiwe nibaza ko bajya bapeti ndabamanipula. Not even that. What I'm saying, maybe ashaka yuko haba respect ya management nko manager ukamwubaha. I think nikiko kiraba nuko yumenga why are you gonna go and talk to them before talking to him because ashaka yuko invest mu cyakuriwe, you know. Amera akacavuga ati nimba ndi direct ndakwireka. None sunshine muri groupe twavuganye ko tugiye gukora clip sivyo twavuganira muri groupe nawe nyene arimo urumva imbere ko mpamagara YM mbanza guhamagaraho bewo mu ruho ni secrétaire wabo rero bewo mu nagira ikintu akora. That's too much, man. Uwo muntu nagira ikintu akora abandi bantu iyo ugiye ukabafasha n'ibintu bimwe bararyoherwa wewe washavuye ko bamukuye muri responsibility. Like it's that sense that sense ya control parce que ni ibikorwa byiwe maybe anyway nawe niregara binjiza nk'amahera. I don't care. You know, abinjizamo amafaranga yawe. What I'm saying is ureka ndabwira ikibazo je nibaza ko karagira ariko premier maba apeti yabadugije n'ingoga sincambere yabayishize ku muvuduko uteye ubwoba which is not bad as it should. banzirindire yabayishize ku muvuduko uteye ubwoba sivyo ntarabagaruka mu mutawe kandi nubu aracari karasohora ubu rero domore karasohora hari ukuntu rero nakariro kanagabanutse pandoka akiri kara investisa so if he's mad canke nyimba ari kibazo ari kashaka kitaske une raison yo gucika ba YM nabivuge nabame je vraiment narayo nabimubwiye nawe nyene je urabama vraiment je nzo managing so amenda managing mugabo ntabishigire nka brad fair kuko nta kintu kimwe namukoze. Yeah. Nakubwiye yuko something is wrong. Either he's embarrassed or something that I don't understand, but you gave your sweat, you paid the money. If you tell me maybe I yeah, but if you paid the money, that's your right. I'm talking about legally wise, that is your right. So that's why I'm confused. I know most. Oye jewe sinarinda muzi nkuko. Nanje nabe ko tamuzi gutyo je. Nico gituma nanje like nababa naco kintu cyonyere kimbabaza navuga je uko ubundi y'abantu ndabazi nabi sindana biteza sindanagerageza no gukorana nabo. Ndabegera kure pe. Indirimbo iraryoshe. Indirimbo ya Savye iraryoshe. Haramuri. Igiye kavuye gasharo haraho muri kumwe. Ijya kavuye ni jenyene. Omwesa. This is something that I hate about working with third parties. Bashaka gukorana n'umuntu direct canke ndaho hantu muri ico gihugu, because what I hate about is to work with some people who are not here. Nakubujije nane umuntu tuko turagira ibyo dupfana ne sura. Oya mugabo amartiste ari he? Abartiste bari he? Abartiste bari mu kandi bo nta n'ikibazo na kimwe bagira.
Urega na audio niyo yari giheza gukorwa. Bibaza ngo hari na 2 semaines ziheze audio I will ikorwa. ask also the producer and ask him like what's up, like hari ikibazo cyabwira ngo umenye nimba ni wayikoze kweki wayikoze ukakura nk'amajwi. Ndakwinginze uzobimubaze. Nawe uzogende Joel ugende yarambwiye ngo hariho ziga baking zanje warazumvise we ziga nagize muri oya we yo naguhaye ntabwo yari draft. harimo baking zanje draft. oya zose zari draft ariho draft na premix nimba yari draft rero ama baking yanje urayumva mu gitero canje yarazimyutsinze caragenda kugira gwiye cyane nzigo nshaka kubyumva. ndavuga okay. None uwo mujowere ko ataje kubikubarira ko bazimyutinze. Sebwa nkande gasha. Twazimyutinze azi ko indirimbo ari gwawe. Arabizi ko ari gwawe gasha. Indirimbo arabizi ko ari gwanje mugano kwerekana ama message yose. Jewe iyo bagenda kuvuganira ntaho nzi nzarumva ngo nzanumva ibintu babikuyemo nkaca mbaza none ibi bintu kweke mwabikuyemo. Mugaje navuga ivyo bashiramo cyane ivyo bakora ukamengo ndi nsurira mu muya Joel nawe nyene. Narindira nawe nyene ntazi ko niwe yakuye nk'ayo majwi mugabo, so he should know the reasons. Jewe I feel like the accountability should go both ways. Amaye ko mutavugana na producteur. Ewe producer wenda ubwiye ko nugira mpe mixing na mastering ya mbere nanje kumbwira ko igipolisi kigiyahinze kumwugarira. Jesus Christ. Wow. This is beyond my thinking, no cool. Indirimbo yakoze kuva muri May man. May. Ukazumva aje kumbwira ngo untuzenya. Alane ngo ndiko ngo urahabuka ngo ugapfa gusohora ibintu. Excuse me? Yashaka prime yarasebije pose imeze gute. Ngo niturana navugana ngo na promotion nibyo ndamubaze nene wowe vya promotion navyo twavuganye ngenda kubwira ko ngira nze mu Burundi. None ikintu cyari kimagurukije kikambana ngaha muri Amerika nkagenda mu Burundi nyimba atari promotion cyari giye. And he knew you had a plan to go? None no kugira ngendeyo nabibi twavuganye nawe. Yeah. Ntuzavugana ntibikenewe ko ngenda. Ndabihebye. Nachuka itike wachagenda gute? Nari kanseninze nzoba ndagenda no wanyu. What? Ndagusavye. Igihumbi na. Urumva uwo muntu akajaza kunyasama ko mano no munsi ngo ndamusaba ikigongo. So yabaye kwera ko ashite kujya stage. Iyi stage ngo ni nkore video ego ko. Harajemo apana gasuzuguro gusa ashaka kwerekana iki. Qu'il peut me contrôler ou quoi? Ibi nivyo agirira abanye bahungu biwe. That is so scary. No, je navuze muvugane kwa ko navuga ntariho maybe solution of nabanza nyitabe. Na mu telefone twumve basi. Nabanza nyitabe yopfu yatanyitavye. Nakwitaba? Oya. Oh my God. I feel like really disappointing. Abantu barakurikira. Umwanya maybe oya this apana maybe oya ibintu ntabishobora kwemera. Yego umenga ni nkana basi gakigesto uri kwa ruhira nyandirimbo. Cyangwa nawe cyagusubiza amahera nta kibazo. Nene sivyo namubwiye. Yego uciva mu nzira basi indirimbo mucyo muyiheho. Ngenda kwereka facture. Ngenda kwereka facture. Muyigire. Zere namubwiye ntibasi. Iyo ndirimbo niba warayikunze trop. Cyangwa naho ayireke nta kibazo. Yeah. 2 million, bro? What in the actual word? No ko vyase kongera.
ndayigire ntoya. nuko nanka kugivinga up kwenye hama kagenda ukavuga bigacanga washavuza n'amajambo atari. That's why navuga ntabanzire basavugane nawe arondera iyindi reason kugira ngo bapfuke indirimbo ni bwiwe. Regardless of everything ivyo bavuga vyose indirimbo nya Charon yaratanze kamahera. Navuga nti bavugane still barondera contre entente basi bashaka kuvuganirako. C'est tout ce que je dis. Sishaka ko jabona abashamwe induru hama uco usanga ibaye pire gusumba uko yaraziga nta solution irimo. ahubwo tout simplement uko abantu bahora bamufata bagiye kubona yuko bitari bijanye n'ivyo akoze. nka jewe ko ntanavuga aca ndabiheba nkaca mpora nkaca mbabarira mu mutima. Thank you first of all for hiding that, because what? Wait. 370K? What does that mean? I don't understand something na wenye natarimo. What is the 370K where I'm in studio? Ama déplacement biki. 370? Girl. No, we banzuri ndinire. Charon studio. It's 140. And then I don't know yandi chokinto chazibi. Oh my God. Yeah. You don't know who you have, Charon. You fight for that. That's your Igihumbi sweat. $1 hafi ndakubujije. That's your sweat. You talk to them. Areni turavuga yuko hari amafaranga azayatanga kurihwa mu promotion. Yes. Wow. Okay. Imagine that shame ku maradiyo azayamaze kuvuga ko indirimbo igisohoka na date bayanonsheje. I'll be pissed off. I swear to God, I will be. Yeah. Nah, something is off. Nushaka kumbwa ko no kubita 2 semaines challenge naye shize hanze abantu bari baragira ama challenge abakora challenge abaririmba mwaka kuma. Excuse me? Nope. No. Ibintu kwavuga birumvikana. Amwe kwa afite version yiwe ntatahura mugabo ndavuga birumvikana. Ngo na postinze ubwa mbere bwobona yavuga ngo nta audio ngo afise ngo yo gupostinga ko nkamubwira umviriza. Koresha ijya audio kuri TikTok kuko ijya niyo dushaka kubushinga for now. None yashaka mukoreshe pre-record. No, yashaka dukoresha iyi master day hanyuma ndamubwira ivyo tuzokoresha queen hatezokoresha gusohoka challenge zibiri. Oh, that's the issue rero. We yashaka ko specifically ije amatu byaheze. Ivyo oye nari namubwiye ko ari ishobora gusohoka mu gisohoka ku yindi ntuzenya second challenge. Kuko urumva twagiye tubaye challenge zibiri mu ndwi zibiri zitandukanye. Urumva hari hajiga and then hariho niya bridge ko akona naka bridge kararyoshe. Uravyumva? Iyo bridge rero twashaka ko dukoresha iyo the original one. Uravyumva? The only difference hari nuko hamwe harimwe amayugi ahandi atamayugi arimo. That's it. Ni ingorane. Hera. None usanga ibibazo we. Nelly natwe kuri live ariko aravuga ingena n'ife yiwe abantu bari buzunje. Bera bye. Reka niyugareje ngende kwiroshya numva menetse umutwe. Yama, of course ariko nje bireke gusa. I think something needs to happen. Gusa nyene Bana je mukabona ko indirimbo idasohotse kweri. Guys, I'm sorry.
I'm very sorry. Yeah. And please, I hope, for God's sake, you can take it every could discourage of what Music. If you really want to come back, come back. nzosohora akavuyo none akavuyo ntihari ntibaguma banyisa. Take care, babe. Your Santa needs up the bossy. Not stressed about this. Yeah, babe. See you later. Bisous, bisous, guys. Bye. Sawa, bye.